nibaza yuko twagize fopa kuri Muhanga tujya kuri pressure nkuko babivuze, ariko no munsi mwabonye ko twahinduye abantu bose bari concentré. Nibaza yuko negligence twagize kuri match ya Muhanga twayikosoye no munsi, mwabonye nuko twinjiye muri match ya kikare tugashobora gufata avantage kugira dushobore kuronka amanota 3. Rero navuga ikintu gikomeye twakosoye no munsi yari concentration yacu ya match, kuko twarayibuze kuri match ya Muhanga bidukota shere tubura amanota 3. Nibaza yuko aricyo kintu gikomeye twashoboye guhindura. Coach, urebye ensemble ya match okaziyo zinet anazo zavuyemo ibitego bibiri, kuri wowe n'iki cyo kwishimira kuri iki? Novuga no kwishimira ngene twashoboye gukina. Nibaza mu gihe cya mbere no twakinye twatsinze ibitego bibiri, mu gice cya kabiri twaje dukina neza, twashoboye no gucrea izindi occasion nyinshi tutashoboye kuvyaza umusaruro, tugakombina ugasanga ipasi ya nyuma iranse cyangwa centre ntiyabaye nziza. Twanatsinze n'igitego iba offside, ariko uravye construction twagize nibaza yuko nico kintu cyo kwishimira. Novuga twatsinze ariko n'imikinire dushobora kubaka igitego, nibaza yuko aricyo kintu gikomeye umuntu ashobora kwishimira. Ubigira ko hakizere kuri cette match semaine prochaine ko Gorilla muri demi finale na pressure bamufite ni match na Babonnet mugize nziza, biragabanya impression aricyo kizere kubona bitanga kuri match? Ikintu cya mbere iyi match dufashije, nibaza yuko dushoboye kutugarukanira icyizere, ikagarukana n'icyizere mu bafana, kuko uravye match herutse no kubasaba imbabazi ntitwashoboye kubashimisha kuri match ya Muhanga twakinye, ariko abatashoboye gushika no munsi nibaza yuko bashobora kuraba match cyangwa abandi bababwiye, no kuvuga yuko uno munsi twakinye neza, abashoboye kwishima dushobora kuronka amanota 3. Iyi match rero itanga icyizere ikatuzana confiance mu bakinyi, mu bayobozi, mu bafana, ikaduha icyizere cyo gukina match nziza. Kwa kabiri ni match itazoba yoroshe, murabizi namwe igikombe cy'amahoro, Gorilla ni equipe iri muri confiance. Nibaza yuko rero natwe tutegerezwa kuyitegura by'umwihariko kugira dushobore kuyitsinda hama dushike muri finale. Coach, maze gufata ikipe ya Rayon Sport wayifashe n'amahanga mu myuzo ya nyuma, ariko imikinire yawe usa nkaho ugenda ugerageza umukinnyi ushaka avamo akajyamo undi, sinabona ikigero wenda hafi kimwe cya kabiri swati ya ekipe yose umaze kubagerageza, gufasha iki muri no mikino wabonye mu minsi ya nyuma? Ese hari abakinnyi bamaze kubona ko umuntu wakubashyiraho no kugenda ugana turiko turagerageza, nuko hari gihe umuntu aba yafatishije ugasanga turakinye match, ubuze nk'abakinyi babiri bavunitse, wari gushobora kubagerageza ku yindi match bose bari kumwe. Par exemple nko kuri match ya Muhanga urabona ko Yusu na Asmani bagarutse, baduhaye stabilité, hama tutakaza Chimanga. Nibaza yuko ubu nabo turiko turaraba ko dushobora kumurekipera. Rero biragoye gukompoza, hari tuvune twa hato na hato dutuma umuntu adashobora kuba afise list iri stable, hama akagenda n'amaforme n'amameforme amwe azaraza, bituma umuntu ashobora guhindura. Asmani yongeye kugaruka kuri forme match eshatu ibitego bibiri, yaramaze igihe kinini cyane n'imikino ihari, ni usa nkaho ari wenyine ugiye kuba ari hari imbere nyuma y'imvune Farlan. Kuri wowe urabona nitanga icyizere ko muri fin saison ari cyo kiyagufasha? Nibaza yuko iyi mvune
ya Farengani ibaye dusigaje amamatch make, nibaza yuko Asman ashobora kuyajera, ariko tukaba dufise na Didier canke na Yves bashobora gukina kuri rya poste. Nibaza yuko tuzoshobora kubijera turavye na match dufise. Nibaza yuko atagize imvune, nibaza yuko nawe ari capable gukina match zisigaye, canke tukarondera ngene tuzohora tumugurira kugira dushobore kuguma squad yacu ifise equilibre. Abakinnyi tutabonye uyu munsi Basane, Kawu, Obedi yari kubarura gutegura match yo gutaha cyangwa shampiyona isanzwe. Nibaza yuko nyuma yo kutitwara neza kuri match twakinye na Muhanga, byabaye ngombwa yuko duha amahirwe abandi bakinyi, kuko waravye yuko nabo twahaye amahirwe bakinye neza cyane, novuga Kabangi, Kitoga, ukaraba umusaruro baduhaye. Nibaza yuko byaduhaye équilibre, biduha na fraîcheur physique, ariko muri rusangi nibaza yuko ntibakinye kubera tutishimiye ngene performance yabo yari imeze kuri match ya Muhanga. Coach, tubwire gato kuri performance ya Kwizera. Hari action akoraga mu kibuga yo gukina na baro, abafana babona abariramaga bamusobaye vuba. Ese we uruhande kuri action ubona ari ibintu bikwiye guhinduka cyangwa kuri we ubona ntacyo bitwaye? Rimwe na rimwe hari igihe umuntu abikora twatsinze ikaba ishobora kujya muri gestion y'umwanya cyangwa iki, ariko muri rusangi nibaza yuko football y'ubu rimwe na rimwe hari igihe ufata risk zitari ngombwa, ariko ni ibintu dutegerezwa gukosora, ni ibintu dutegerezwa kugira twabikarikiye cyangwa twabiteguye. Gukina dutanguriye ku muzamu niyo style de jeu yanje, ko abazi gukina n'umupira ni vyiza cyane. Nanje bimpa amahirwe kubona dushobora kuba dufise ubundi mukiki ashobora kutwongera muri circulation y'umupira. Nibaza rero hari gihe awugumana bitari ngombwa, ariko hari gihe awugumana biba bikenewe yuko natwe dukina, kuko mwabonye yuko kenshi hari amapasi yagiye acisha hagati, ugasanga atuma akasa malinya ya equipe adverse, tukataka turi muri superiorité numérique. Nibaza yuko hari gihe mu gihe kimwe ari vyiza, hari n'ikindi gihe bitaba bikenewe. Rero no kugerageza kuraba ngene tuzobiha umurongo kugira bidufashe natwe ntibinadushire muri risk.